kimansuro n'indirimbo abantu nibarayumva mugabo gusa abazoyumvira bitega ikigoma kuko mu kimansuro n'indirimbo imeze neza cyane. Yasezeye umugore n'abana ngo agiye mu Bugande gupagasa ati mugore urigumya akanoti vuba turagafata mu rupagaso arapagasa ijoro n'umurango arakwagwasha gashahara kambe mu kimansuro n'akakabiri mu kimansuro afatana na byabya nabimansura data wabana aribura afatana nakana kamansuzi data wabana karamashura ngushakeke arakabaza ngo mimbombo ya gati ndakwemeza gaterera mu kanwa karayonka data wabana ubwenge burayonga nuturi hasi kararonga imifuko yose karakomba ikararoga karamukoropa nutwarosajana mu kimansuro. Se abakunzi banje abakunzi yo ndirimbo tujede ndoza mcha munyumva ni N.J.A mtoto wa boda. The one I chose on this water, you are the million. Nari ahantu hitwa Masaka hari ikigande cinshi gusumba n'icongereza gusa Kiswahili ncari cinshi hamacha dutembererwa na bendi imwe yaho Masaka nyene bavuza live batembere ndabasati ndasamumvugirije irya ndirimbo ishasha kamiliyoni hama agenda yiririmbe baramvugiriza hama ndakoroka tomezana wewe watoto wanani sasa umeniacha umesema umechoka na mimi masikini abantu baratanga ubusi kuko ndarimba iyo ndirimbo bacaba izina rya Yanga Chameleone ico gihano cyamora yuko mfise impano idasanzwe batanga kunyita Yanga Chameleone muco gisagara cyose cyamenyekana nka Yanga Chameleone mutoya cyandabona ko mfise impano idasanzwe niho naca nkompoza irya ndirimbo sinzi ko abumviza indirimbo zanye zambe ndibona tangwe gukompoza n'indirimbo ita Sicilia ahubona muhira bana bararira ni wewe bizeye nta unda bagaburira nuvuga aho 19 nari nkipima ntuze talent ziwanje jindi banje ya mbere gusohoka nayisohoye 2004 2004 n'indi banasohoye muri Menya Media Studio indirimbo UTUJEDE. Ya niko gasaka web tv nkibisanzwe reka dushimire mwebwe mwese mwagiye mu kurikirana ibiganiro vyacu ko vyagiye bica kuri macano yacu agiye atandukanye haba kuri Facebook haba kuri Twitter haba kuri Instagram ndetse no kuri YouTube muri abantu bagaciro gose cyane respect katuramutse mwebwe mwese aho muherereye tubahe bwakeye canke tubahe mwiriwe ko amasaha ngo aratandukanye muri kino kiganiro cuno musi nituri twenyene turi kumwe ni kigo BCM. Ikigo BCM ni kigo gifasha abantu gutegura imigambi bimwe bita plan d'affaires et projet ni kigo kigenzura uko amashira hamwe yifashe yaba ya leta canka yabikorera twabo ndetse n'amashira hamwe adaharanira inyungu mwe muri mu mashira hamwe nimurabe mwituri ico kigo kugira kibagenzurire uko muri ko murakora kibabwire yuko ari sawa canke haragahaze canke hari ivyo mwokongera nibindi nikigo kandi gifasha abantu kumenya aho bashira imitahe muri no misi biragoye usanga umuntu afise imitahe mugabo akabura ahayishira kaburi ingena ikoresha kigole BCM Bureau de Consultance Multi Service kirabafasha kumenya aho mushira iyo mitahe yanyu. Nikigo gihuza abanyamitahe n'abanyamigambi muri no misi harugwaruka gwinshi rufise imigambi ariko gwabuze imitahe nimwitura kigo BCM kibibafashemwo hari abafise imitahe ariko babuze imigambi
ni mwiture BCM ibibafashemwo kuko iraza kubahuza n'abanyamigambi mwebwe mufise imitahe ibintu bibandanye bigenda neza muraza kugisanga rero mu nyubako za Sokabu ibiro gatandatu ahasanzwe hakorera televiziyo ku Gasaka ndetse ni mu biro vy'umunani ahasanzwe hakorera umuyobozi w'ico kigo nyene aho hose barashobora kubakira bakabatunganiriza bakababwira uko vyifasha nitwibagire rero na mwebwe mushaka gukora ama publicité mwebwe mushaka kumenyekanisha ibintu vyanyu mwebwe mushaka yuko ibintu vyanyu bigera kure hashoboka murahawe ikaze mu biro gatandatu ku Gasaka Web TV ibibafashemwo muzohasanga ababijejwe bazoheza babaganirize bababwire n'ingene bigenda nkuko rero mubibona kuri kamera turi kumwe n'umusore mwiza gose cyane waberewe merci beaucoup nitwirirwa turamuvuga kuko ni umuntu w'umushinga naye gose cyane nawe nyene uko ndabizi yoshobora kubibwira mukamenya ati turiko turavugana nande Gore umubanyu ugiye kunyicisha utujede Gore umubanyu yacunyicisha utujede Shoro n'umutagana kutagira ngo unyereke utujede mama ntunkoreshe penalite oya mama no hanwa yese abakunzi banje abakunzi yo ndirimbo utujede ndoza nca munyumva ni N.J.A mtoto wa boda mwamaze kumwumva rero ni witwa N.J.A kutuka hariya iboda nibaza yuko ari muri Muyinga Muyinga ku mupaka ikobera Muyinga N.J.A abantu benshi turakuzi mu tujede mbega niho n'abandi uno munsi batabona ingene byaciye bigenda wadusigiye bande abakunzi bawe muri make bego barashobora kuvuga ko bamaze hatabona ibintu ukuntu biko biragenda by'iwanje kuvana nuko meze nkuwa muri muziki nameze nkuwa kura iyo ntuze ya gatoya ndakuramwe inguvu gatoya mugasubiza ngo nibiko nawe utaye gose muziki ndawurimwe kandi neza ibikogo ndabikora gusa nuko keshi usha usanga ndirima ntamenye ati nakayaririmbe kwa nuko ibintu by'ama video nabaye ndabihagarika gatoya ariko umuziki aracawubandanya twizere yuko n'ubunya aho bahari nka bishasha mbega hari nk'indirimbo nshasha uherutse kuririmba kadushishirizaho gatoya tukumva yuko mu matwi twaba tumaze kuyumva ni nyinshi wango ni indirimbo imwe kuko benshi bazi yuko nahereje kutujede za Sicilia za normal no life mugabo nyuma yaziga narabandanje aho n'indirimbo naririmbye umuvyeyi ntagurishwa niba kanuri mirazini gwawe ntugire isoni kumwereka abagenzi uyundi uzomukura he kwatagurishwa mu mamagaze yo n'indirimbo naririmbye mu mwaka w'ibihumbi 2013 naho nasohora iyo ndirimbo nyuma yo kugura studio yiwanje yitwa Komodiho Record ko nayikoreye muri studio yiwanje mu nyuma yaho narabandanje n'izindi ndirimbo naririmbye indirimbo bita Jini Morisa wanameremeta hari n'indirimbo nyinshi cyane agenda aririmba nyuma yaziga zose basanzwe bazi turumva yuko ni ibintu byiza gose cyane kandi ni ibintu byaba byakomotse kure rimwe turakunda kwibaza mbega umuntu yoba yatanguye umuziki rya N.J.A ushobora kuduhishurira kuntu we vyakujemo kugira wiyumvemo impano yo kuririmba hari mu 1999 nari niga muri Uganda hama nari muri groupe yitwa Music Dance and Drama abarama groupe yo kwishura usanga bakora ibintu by'amateatre bakaririmba bagasubiramwe indirimbo z'abandi narashobora gusubira cyane ari umudanseri nakunda gutamba indirimbo z'ibizede ziga z'abakongomani cyo hari havumye indirimbo yitwa ari indirimbo ya Awirorongomba narakunda kwitamba cyane bakavuga besho bakunda no kwita ngo umukongomani kuvana n'ukuntu natamba ikizede hama mu nyuma hari indirimbo mu mwaka nyene yacivuma indirimbo ya Chameleone indirimbo yitwa Mama Mia ico gihe Chameleone yari yaba muri Kenya hama indirimbo kwa je numva igiswahili gose muri Uganda ico gihe igiswahili nicari cinshi muri Uganda gose nari ahantu hitwa Masaka hari kigande cinshi gusumba n'icongereza gose igiswahili nicari cinshi hama cha dutembererwa na bendi imwe yaho imasaka nyene bavuza live batembere ndabasati ndasamuvugirije irya ndirimbo ishasha ya Chameleone hama je ndayiririmbe
baramvugiriza hama ndakoroka tomezana wewe watoto wanane sasa umeniacha umesema umechoka na mimi masikini abantu baratanga ubuze kuko ndaririmba iyo ndirimbo bashaka izina rya Yanga Chameleone ico gihe no cyamora yuko mfise impano idasanzwe batanga kunyita Yanga Chameleone mwisho gisagara cyose cyamenyekana nka Yanga Chameleone mutoya cyandabona ko mfise impano idasanzwe niho naca nkompoza irya ndirimbo sinzi uko abumviza indirimbo zanye zambe ndibona tangiye gukompoza n'indirimbo ita Sicilia Ahuwana muhira bana bararira ni wewe bizeye nta unda bagaburira Sicilia mama Sicilia irya ndirimbo rero uri kurayumviriza ucawumva uko na esprit nagenda zikora kwiyo nagenda zikura kuri Chameleone kufana no kunaririmba ruja rujugwiwe kuko uri kurumva makupe y'irya ndirimbo aho ubona se ugeze mu zabukuru ubasore mu kwegana bakwita nyokuru ibuka no muhera ufisa buzukuru kandi kubanduza sida nikibazo nyamukuru ubakura mu mashure ngo rimese mekuru nako wararahiye ngo bakundira udukuru abantu rero baca barakunda amarime ukuntu naririmba ngira indirimbo nkazi kujya kuntu indome zihamagarana ndibaza ko n'abayi wa mbere mu Burundi usanga ndiko nditapa cyane kwishima nari mu bambere baririmba indirimbo zifisa amarime kuko inyuma hajya narimje n'indimbo ninatamba zose zasohokeye rimwe kwa Jeremy ukuvuga indirimbo yanjye ya mbere yari UTUJEDE mugabo indirimbo ya mbere gukompoza ari indirimbo bita Sicilia aho urakora umuziki rero guhera muri uwo mwaka tugiye ibintu urabona yuko bigenda bitera intambwe turiko turumviriza mu muziki w'u Burundi turumva yuko uheruka kandi gusubiramo imwe mu ndirimbo wararirimbye n'abastare bonga hanyene basanzwe bari ngaha mu Burundi ico cyumviro cyo bashaka kuje mu gute mbere yuko navuga ko natangwe muziki 1999 no kuvuga aho 1999 nari nkipima ntuze talent ziwanje jindi banje ya mbere gusohoka nayisohoye 2004 2004 ndi banasohoye muri Menya Media Studio indirimbo UTUJEDE n'izindi zagiye zikurikira hama rero indirimbo UTUJEDE cawumva ndayisubiyemwo imaze imyaka hafi 2004 nkaba ndayisubiyemwo kuruno munsi twovuga yuko imaze imyaka 18 isohotse cawumva rero ico gihe yari igifisa kanovera abantu bose bazambwa ati ya ndirimbo turayikeneye haraje abastare benshi haba mu Burundi haba mu Rwanda bansaba yuko twosubiramwe ya ndirimbo UTUJEDE mugabo numva ukuntu igikunzo ko kiretse ngaha mu Burundi gusa muri ndirimbo itagiye iravuzwa cyane ku marezo social nke ku maradio y'igihugu no n'ayandi maradio atandukanye mu Rwanda yarakunzwe gose ya ndirimbo yaravugijwe cyane irakundwa cyane hama rero abanyarwanda bo batanguza baransaba ya ndirimbo ngo tuyisubiremwo mugabo nanje narumva yuko umenga indirimbo UTUJEDE nibwo buzima bw'iwanje igihe umuntu yisubiramwo nkaca ndaba ukuntu indirimbo zubu umuririmbyi aririmba indirimbo uyu munsi ikamara kwicata iminsi indwi imwe ikabiravuyeko nivyo tuguma tubona nkaca ndaba rero UTUJEDE n'imyaka yari imaze mugabo nkumva umenga kanovera yacaga afisa abantu baracayikunda nkavuga ati gihe no igira remix izo bitaye kanovera izo bitaye za 6 fise zo zitakaye nkavuga ati reka menda yihemera ko kari bwo buzima bw'iwanje ariko haraza umuririmbyi ariko arakora neza ngaha mu Burundi bita ADOJOSAN reka ahari hose ndamubwira ati ndakwipfuriza imigisha bro kuko ariko arakora umuziki nkuko navyipfuza ari mu baririmbye ko arakora umuziki neza ngaha mu Burundi hama aje yaje avuye hanze ataye indi project imuzanye wazi yuko kesha akunda gutembera nkuko bitandukanye asa akora ama featuring n'abaririmbye babagezeho mu ico gihugu mugabo ageze ngaha mu Burundi avuga ati ndifuza gukorana indirimbo na N.J.A kandi ndifuza ko dukora indirimbo yiwe aransanga i Muyinga turabiganira icambere nakunze yuko twayisubiramwo nakunze ukuntu avyitwayemwo niwe muririmbye bayo abandi bose bantelefona ku matelefone abandi bakanyandikira nta muririmbye we yarize aranshikira aravuga ati ndifuza ko twosubiramwo iyi ndirimbo UTUJEDE hamikindi cyane bikunda yuko ari umuririmbyi w'umurundi ndavuga ati ndayisubiramwo n'umurundi byo bari byiza gusubira kwisubiramwo n'umunyamahanga hama na cyane kari wo muri Noro iwacu ni Munyengozi hama turabipanga
ico gihe dupanga turavugana ati twisubiramo n'umuririmvyi ubona ati na muri make natanze condition yokorwa mu indirimbo ndumva kuko byari namuga ati icambere je sinkeneye amafaranga cyane kuko beshi baziti yarampaye amafaranga menshi nico cyuma twayisubiyemwo mugabo je sinari nkeneye amafaranga siyo nashira imbere akanovera ku muziki nambwiye ati umuziki wanje urawumva uraza aho wageze ndifuza ko dukora umuziki karite yawo irenga iya mbere ntituje munsi y'umuziki wa mbere nakoze tuje hejuru nambwiye ati ndifuza kuwukora na producer bazwi cyane aravuga ati cyo ndagikora uri kurumva irya ndirimbo yatangwe na Amiri producer bo hanze barakora ko harakoze ko Element sinzi kurumva mu logo ya Element mu Rwanda na Bobo arakora mastering umva rero producer batatu bo mwaka karere kandi bakomeye bakunzwe bakoze ku kintu cyatezwa gukundwa hama ndoga ndamubwira ati ndifuza yuko video yayo ndamwereka ati raba video yayo ukuntu yari imeze nubu iracyakunze uko yari imeze kose nubu abantu barayira bavuga ati iyi niyo video nziza tu ku ma televiziyo mu Rwanda baracayerekana cyane ati urumva rero ifuko tutaja munsi ahubwo tuja hejuru ku bintu bigezweho ari mati nzokora uko nshoboye kose nkore video nziza acarondera general hari hose ndabwira ati respect kuko numu director ariko arakora neza indirimbo ama video neza hano mu Burundi uri kora video ariko arakora general ni video nziza cyane gose ahari hose ndabwira ati respect hama tubikoze nkuko rero arayitanga niko kujya mwabonye indirimbo yasohotse ikunzwe hama cyarifuza yuko ni proposition azanye mugabo nawe acarayizana kandi tubona gute dushizemwe mu rapper akajamwe mu indirimbo cyo gihe twifuza ko Bifes ari we yoyijamwo cyo dusanga nafatiriwe twongera turasaba orege nawe cyo dusanga nafatiriwe ariko cyo namuga ati no hariho umuhungu wacu wino muri Noro ariko arabikora neza Bujumbura Kiriku ubona gute dusizemwo Kiriku akabikora neza kariri Kiriku araja mu ndirimbo nkuko mwayumvise rero indirimbo iri mwa Dojo-san N.J.A Kiriku indirimbo yatotse neza kandi yakiriwe n'abantu neza cyane ukora no ku marezo sociaux indirimbo ikunzwe cyane inyuma ya projet rero yo gusubiramo iyo ndirimbo ubu hari yindi projet nkiya yo gukorana indirimbo n'undi mustare haba mu Burundi canke hanze y'u Burundi office uvuga ndavyifuza cyane kuko ndafise indirimbo zageze zirakundwa mugabo ico gihe ntizavuzwa cyane kuvana nuko ntari mu Burundi kuko sinzi uko byavanye no katamarezo sociaux ico gihe twako turakoresha cyane nk'indirimbo yakunzwe yitwa Kana Kigisani navyo nebe yashobora kuba intambamyi uko mu minsi yahera uko dukoresha internet no musi siko twayikoresha sanga turi hasi gose cyane ya Akana Kigisani ndifuza gusubira mu ndirimbo ko n'indirimbo iri mu ndirimbo zakunzwe cyane ko nkunda gukompoza indirimbo za ndirimba ama story kandi ama story onda yaririmbye besha akabona umenga ni true story sinzo ko musa mutujede ntangura rya ya kera navuga ati this is N.J.'s story and it is a true story nuko navuga ati ni histoire yanje kandi ni inkuru y'ukuri aho beshi bazi ko byabaye kuri Jemga hari umuntu byashikiye arantera inkuru byarabaye bijya bintu nuko rero ibintu kenshi ndirimba biraba mu kibano na cyane yuko mu vyigwa nyakurikiranye narakurikiranye ivyigwa byo mu kibano social studies no kuvuga rero kenshi ndakora kuri indirimbo zihanura mu kibano zigenda zivuga ibintu byo mu kibano bigenda biraba kugira ngo abantu baze barisubira ko ibintu binabiriye no kuvuga rero Akana Kigisani sinzi yuko nimba warageza kuyumva yaja kenyeye ngo ntarekura umwana wo mu kibabi we wicakeneye ngo nakana gafisa amaraso y'igisani yaje muhira tarandamutsa tangura kurira ngwerega musani fashe unabare umari ibicuro iga ndirimbo rero Akana Kigisani yarakunzwe ariko nayo ndifuza kwisubiramo kuko ubundumva hari abahinga aba producer ni benshi bari bafise ubuhinga cyane ni impano ziguma zigwira ndifuza kwisubiramo sindavuga ati umuririmbyi kanaka mugabo je ndababona abaririmbyi bari barakora mu minsi mu Burundi shobora gusaba ati dusubire mu indirimbo kandi bakemera tukayisubiramo hama nyuma y'ibyo ndiko ndakora no muri aha mwansanze ni muri Victory Media
muri Victory Media rero hari ibikorwa two turakorana cyane cyane ko nsanzwe N.J.A marketing muri Victory Media kujyanye na marketing. Hama rero hari na project nyinshi ndimo ndakoreraho, hari nk'indirimbo ndimo ndakora yitwa Mukimansuro ni indirimbo abantu nibarayumva mugabo gusa aho bazoyumvira bitega ikigoma kuko Mukimansuro ni indirimbo imeze neza cyane. Yasezeye umugore n'abana ngo agiye mu Bugande gupagasa, ati mugore urigumya akanoti vuba turagafata, mu rupagaso arapagasa ijoro n'umurango arakwagwasha gashahara kambe. Mukimansuro na kakabiri Mukimansuro afatana na byabya nabimansura, data wabana aribura afatana na kana kakamansuzi, data wabana karamashura ngushakeke arakabaza ngo mimbombo ya gati ndakwemeza, gaterera mu kanwa karayonka, data w'abantu ubwenge burayonga, n'uturi hasi kararonga, imifuko yose karakomba, ikararoga karamukoropa, n'utwarosajya na Mukimansuro. Iyo ndirimbo rero Mukimansuro data w'abana Mukimansuro bro urayimeje gose cyane. Iyo ndirimbo bayirindira igishika. Haba n'izindi ndirimbo nyinshi, hari indirimbo yitwa Aragifise, ndimo ndakora indirimbo yitwa Baragifise. Indirimbo nayizo biryoshe cyane iri muri NTUJEA muri style ya rumba. Haba ndimo ndayikorana n'umustar umwe yawo muri Congo, mu gihugu kibanyi ca Congo. Mu star cyo gihe ndibaza bazomubona bazotangara gose kuko bazi yuko umenga abarundi nta abantu banza bashaka gukorana benshi, niwo ndakorana n'umustar uwo muri Congo bita Kenny Wise, akaba ari umustar asanzwe yiga ngaha kuri kaminuza yo mu Burundi, kaminuza y'Ingozi, kandi nawe nyene afise taraho kuririmba. Niwe muririmbye tuko turakorana indirimbo, nipfuje gukorana n'uwo umustar wo muri Congo kuvana nuko ariko aririmba style ziwabo. Ndavuga ati style yonshiramwo lingara gatoya byotoka gose. Ni indirimbo izosohoka irimwo rero indimi zibiri, irimwo ikirundi kacongera ikabamwo n'iringara. Turamenyereye muri no misi abasani benshi bo muri kino gihugu c'u Burundi canke no hanze yaho hagufi hatwegereye aho dushobora kumenya, eka mbere wanashaka na kure mu byo bariko barakora dusanga bacanze, tugasanga bashize mu muziki, undi mwanya tugasanga bari no mu mafilme ndetse no mu bindi. Mbega wowe nta yindi projet tukuyeho umuziki woba ukora muri no misi? Urakoze cyane. Apare y'umuziki ndiko ndakora filme nkuko bivuze, sanzwe ndi director, nkaba n'umwanditsi wa filme, nkongera nkarondera n'abakinyi babereye kugira ngo bakine. Ndamaze mu gihe kinini ndakora ibintu bya filme, naho ntabyibanzemo cyane. Ndamaze gukora filme Ingaruka z'ubuhemu, twakoranye na AJB Films Muyinga. Filme muravye ku marezo sosio kandika Ingaruka z'ubuhemu, ni filme imeze neza cyane yakunzwe. Narakoze filme yitwa UTUJEDE, ya ndirimbo nayikoreye filme yayo. Filme UTUJEDE naho yagiye twari dufitanye amasezerano na Hope Talent, ija kuri channel za Hope Talent, mu nyuma amasezerano ntiyagenze neza turayirotira. Filme kugera ubu yo ntirasura kusura kuri rezo sosio. Hama ubu haro filme iri kiravugisha abantu cyane, heruka gusohoka vuba, ifilme bita Ikibikibishe. Ni nkayo filme mvuga yuko nasize nk'ukuboko cyane gose, haba muri kwandika story, kuyidirectinga n'ibindi byinshi nagenda akora mu iyo filme. Hama ni filme nakinishije ubuhinga cyane uri kurayiraba. Hama akaba ari filme yaciye kuri channel za Iwacu Top TV, kuvana nuko yari contract dufitaniye na Iwacu Top TV. Abashaka kuyiraba baca baja kuri channel ya YouTube ya Iwacu Top TV, bakaca bandika Ikibikibishe. Ni hariko utu episode dushika kuri 4 kandi ikihera yose. Duhamagarire abakunzi bacu, abakunzi b'umuziki ndundi, abakunzi b'ifilme ndundi, muze muraca aho hose N.J.A yagiye arababwira kugira mushobore kuraba ivyiza akora,
mbega N.J.A nta channel yiwawe uyoba ihari kuburyo nayo ntitubabwira bagende bagire subscribe hariya hanini kuvana nuko nagendagira amakontra n'amachannel atandukanye ico gihe ntivyanyemera yuko mbanza kugura channel yiwanje ariko vuba ndashaka kubaha channel yiwanje nayo bakayiraba asaba ari N.J.A official mugabo nta bikorwa nabwasho kuvana nuko ibikorwa byanje byose yabara amakontra afitane n'ayandi ma channel kuko bwambere nakorana na Hope Talent ugiye kuri Hope Talent urashobora gusanga ko indirimbo zanje nka subiza inkota mu bwubati n'izindi z'ama video ama ibindi bikorwa nikorera ku yo channel ndababwiye ya Iwacu Top TV hama kuri N.J.A official nta kintu ndashira ko mugabo vuba nibaze yuko ntangura gukora ibikorwa by'iwanje nigenga vuba bakwitege mu miziki yose wagiye uratubwira twumvise ko ari miziki myinshi kandi inaryoshe gose cyane wowe urategura na projet yo kushaka ugira ko na video amasanamu yayo ukayadushirira hamwe na cyane nco gituma ubona nka indirimbo mu kimansuro yatevye suwa ko yatevye ko itari bwakogwe indirimbo iri tayari audio mugabo nipfuje ko sohokana na video nipfuje ko sohokana na video nco gituma abantu bishe batarayironka hama indirimbo zayo zose kenshi zosohokana na video nco gituma ndimo ndipanga hari indirimbo tumaze imisi twumva aho tugenda duca mu studio aho dusanga mwagiye muririmbira amakomine aya za Mukaza za Muyinga za hehe mbega byo uba warahinduye ukavuga ati reka nabo nyene ndabaririmbire kugira ibintu bigende neza muri make turi mu gihugu cy'u Burundi ku muhamagaro twahawe na nyene cubahiro umuhisi twabuze tutanse Pierre Nkuru nziza hari hose Imana mwakire mu bwami bwayo muri make yaratubwira ati dukunda igihugu cacu yatwigisha gukunda igihugu cacu no gukunda amakomine tuvukamwo ico gihe rero nico gituma uzokumva indirimbo z'amakomine atandukanye hari abantu baza bakansa bati turirimbira indirimbo ya komine yiwacu naratangwe ndarimba indirimbo ya Butihinda iwacu indirimbo yakozwe na N.J.A muri Hope Talent hama munyuma ndaririmba indirimbo ya komine Gashoho yakozwe na Jonathan muri Victory Media hama munyuma ndaririmba indirimbo ya komine Mwakiro ndaririmba indirimbo aho shashabwo nawe ugura duhenda ngo hose niho uvuka naririmbye n'indirimbo ya komine ikomine yo mu Kayanza komine Muhanga naririmbye indirimbo nongera ndaririmba kandi n'indirimbo ya Bujumbura no kuvuga y'intara ya Bujumbura indirimbo nayo nyene yakunzwe yakiriwe neza n'abanyabujumbura sinzi ko uyu munsi tuvuze Bujumbura mu vyumva ntituvuze Bujumbura meri tuvuze Bujumbura imwe twahora twita ngo ni Bujumbura rirare kera ubu yitwa Bujumbura n'abarimba indirimbo imeze neza cyane nabo barayikunda cyane hama sanzwe nkora ibintu by'amapublicité rero kwamamaza ijwi ryanje bararikunda mu kwamamaza kumenyekanisha ibintu ndibaza murakunda kuyumva cyane ku radio ndimo ndamamaza ibintu ijwi ryanje beshi bararikunda avuga yuko ritandukanye n'amajwi ari karakora mu kwamamaza hano mu Burundi beshi akunda kuvuga ngo nijwi ry'Abatanzania abandi ngo nijwi ry'Abanyarwanda mugihe byose bifata nkuko nagenda bamwe ivyo bihugu bitandukanye narabaye mu Rwanda ndahakorera gato narabaye mu Buganda imyaka 10 narabaye Tanzania niho nize primaire yanje yose umva rero amajwi yanje ateza kuba acanganya abantu ko ndahindagura mugabo kenshi ijwi ryanje urumva yuko baririmwo no kuvuga muri make hari abantu nigana mu bindi bihugu atari ngaha mu Burundi iyo ayo makomine akwituye akavuga ati N.J.A raba uturirimbire indirimbo ihayagiza komine yacu canke se hari n'igihe n'intara yo kwizera kavuga ati turirimbire indirimbo ihayagiza intara yacu burya ntuhapfu bazimba ku buryo mu bijanye n'akanoti bavuga ati ushaka inkajyama nkayo kandi ngushaka keza bambe akeza karigura no kuvuga muri make umuntu yitwaje ibiciro ngo namuzimbye kujanye n'indirimbo mba nabaririmbiye yoba muri make adakunda ibintu vyiwe kuko cyambere
tubanza kuraba karite y'ico kintu ngira ndamuhereza icambere amakumi yose maze kuririmbira nta numwe ndaha indirimbo isa n'iyuwundi kandi umwe wese avuga ati usanze musanteri wa butinda akavuga ati twe ntitwaririmbiye neza ugasanga bicaranye n'uwa mwakiro twe ntitwaririmbiye neza gashoho nawe akaca avuga ati reka N.J.A gashoho yaturirimbiye neza gose kandi cyo genda gerageza nkaririmba indirimbo ku buryo we nk'umunyagashoho canke umunyabutihinda canke wiyo commune naririmbiye uri kuriyumva wumva umenga niwe uri kurayiririmba ko sinigera nishiramwe ngo mvuge ngo gashoho yiwanyu no nk'indirimbo ya gashoho ngerageje gashoho je sivuki gashoho yacuwe ukuntu ntangura ni gashoho yiwacu aho niho mvuka gashoho aho niho iwacu gashoho komine nziza gashoho komine gashoho umva uri kurumva umenga niho mvuka abantu barakora kumbwira ngo musani wa gashoho yarigeze no kumbwira ngo cishanda guhena karanga muntu wimukiri wanje kuba ninde mu ndirimbo usanga bose rero kubarangwanya ngo uyu ni wiwacu nanjye nzomuha karanga muntu kuva nuko ndabahenza karanga muntu ni ibintu byiza gose cyane ni ibintu byo kwishimira gose cyane reka twongere twibutse abariko baradukurikira mwebwe mushaka kugirisha ama publicité mwamaze kumva yuko N.J.A n'ama publicité arayakora kandi ayagira neza ngira nabumvirije publicité ya Ezetek na ngira mwarayumvise ukuntu yari imeze n'umuhinyanyuzi yayimufashijemwo ndetse n'ijwi rya N.J.A respect kabisa urashoboye twarakumvise hariyo ibibazo rero dukunda kugira nk'ubu tukabona nk'abantu barengana tukava tukiyumvira N.J.A uracari umuseribateri no ndubatse nakobwa mwavyumvise aho rero mumbabarira no munsi umuntu nabazaniye mwankumimwe namaraye nyene muce ku ruhande ko N.J.A ngo arubatse sinzi niba anafise n'abana yotubwira ko hari kuza gusanga harimo nabo mungana ni gihe kinini cyane uravye igihe natanga kuririmbira nababwiye ko ari 2004 no kunangana kijya gihe ucobona yuko ubushaje ndafise umudame natoye umugore mu 2010 tumumva aho twumva imyaka tumaranye imyaka 10 ningahe imyaka 12 kugera no mu umva yuko 12 nteza kwa mfise umwana afise imyaka 11 namba naraciye nyarutsa bwako kanya ndafise abana b'abakobwa babiri nibo tumaze kubyarana umwe akaba yiga mu wa gatanu primaire uyundi akaba yiga mu wa gatatu ariko tukuraje kwishura ntubisa abo bana menga acari muto abagane nibo bavuze ati gava mu kurya igihe cyose ufungura kuko ikintu cya mbere nitaho mu buzima ni gufungura naho ubona mfise amagara make ndafungura kuko ifungurwa zituma uguma ufungura ukitaho gufungura ukitaho amagara yiwawe teza uguma umeze uri muto umuntu akuravye menga uracari umwana hama nikindi kandi umuziki buryo uratuma uguma uri muto cyane kuryoherwa kuza turiryohera mu buzima iyo mba ntiryohera iminkanyari ngaha mu maso wabone ndavye n'abana baca barira mugabo uyu munsi nico gituma mugabo ndongere nkebure abo wari wabwiye banaka kazi ntabagume bambona nk'umwana acabwo biruka ngo N.J.A I am married ndubatse barabatanze bavyumvise yuko no munsi N.J.A yabirimwo byose kabisa kandi yabirimwo neza N.J.A dusa n'abariko barasozera gira akajambo utekereye abakunzi bawe n'abarindiranye igishika bishasha mu muziki wawe canke ndetse no muri filme uri kuradutegurira cyane abakunzi b'umuziki ndundi ndabaremeshe ndabwire yuko kanovera ku muziki wa mbere twatanguranye muri bijya bihe ngarutse kujya nyene kuri composition zazindi nyene bakunda kandi nkora hahandi nyene bashaka aragifise izozifise umuriro wayo kandi muzoyikunda mu kimansuro nuko n'izindi zose ziba zishushe cyane no kuvuga rero munyitege kw'ibintu bikaze kandi mugume mukunda umuziki ndundi mukunda ibintu by'iwanyu kuko turaje kugira ngo tubafashe kuryoherwa mu muziki ndundi katumushimira gose cyane ni yari N.J.A turi kumwe niwe twariko
ganira uno musaho twari twamusanze muri studio ahasanzwe arangurira imirimo yiwe muri no minsi sinzi yuko azohaguma kugira tuzotugume tuza kumuraba canke ngira nimwagenda muzotubwira ati tunguruje abanyengozi n'abandi bari mu cungaraho yaho uyu munsi ndi muri Victory Media kandi ko turahakora ibikorwa bikaze cyane n'aba producer batandukanye habona nicaye ngabavuga niwe mu producer no ndi ngaha nk'umuntu akurikirana ibikorwa cyane vyaho kuko aba producer bagiye mu gapoze gatoya turafise aba producer bashika kuri batatu kandi bavyumva neza turafise batanguranye na Victory Media bita Jonathan touch ari foro cyane muri gospel cyane zimwe z'abadventiste cyane tukadufise n'uyundi bita IZA Pro yarasanzwe akorera imirimo yiwe Muyinga mu studio y'Muyinga uyu munsi tumufise ngaha tuba twegeranye impano zitandukanye uwo IZA nawe ari foro muri byose gospel no muri profane kandi turetse n'ibyo kandi akaba ari n'umucuraranza akomeye cyane IZA aracuraranga bazi ibincurarangisho byose aragerageza gucuraranga hama tukadufise rero n'undi CPG ni mu producer akomeye cyane uyu munsi ariko arabikora neza ngaha Ingozi mu gukora imiziki imeze neza cyane reka tugushimire ku mwanya waduhaye nibaze yuko tutakugoye gose cyane ni kugasaka web tv ndabashimire cyane ukuntu mwatugendeye ngaha hama nongera nshimira n'abakunzi bayo tumwandanye muyikurikirana cyane ko ndazi ko ari abantu baduha ibiganiro bimeze neza cyane musharing ibiganiro byayo mugira subscribe mwongera mugira na like nyinshi cyane kugira ngo babandanye mubashigikira ngo babihere ibintu byiza murakoze cyane urakoze nawe katubasezere tubabwira yuko ibiganiro nk'ibi bihoraho muzokwama mubibona kuri channel yacu kugasaka web tv kuri YouTube ndetse kuri Facebook ni kugasaka web tv nyene kuri Instagram ni kugasaka web tv ndetse no kuri Twitter kugasaka web tv hose muzoguma mudutora twongeye dushimire kandi na Ezeteke yagendanye natwe aho muzomusanga muri bata ahahoze bata haruguru yaho gatoya hasanga ibikoresho by'amatelefone ndetse n'izapfuye azozibakorera twongeye dushimire kandi n'ikigo BCM gihora naco nyene citanga kugira tubashikire mwese aho muba muri naco kandi muze muciture mu biro by'umunani cyangwa mu biro bya gatandatu bya Sokabu aho bazobafasha kwiga ibijyanye n'amaproje inyuma ya kamera hari Emmanuel Nijimbere ciao